tugire Kristo n'abana n'umuganza ikiganza cyawe n'ikibeke nawe ko mutawe mwiza olala yagasharari yagasharari olala yagasharari olala yagasharari olala yagasharari hezuni mahoro hezuni mwiza hezuni mwiza ubwiza bwawe urakanina hazadawe urisega b'amakungu aratsindura imana y'isi n'ijuru n'ibiri kuri iyo byose ni ibyawe uragahererwa uherewe duheze Dominika ya kabiri igihe cya Pasika turasaba Imana ngo ikigongo cyayo kidusungurukireko kikoze kidukireberana. Ni umunsi w'Imana w'ikigongo cy'Imana aho twibuka Yezu aho yaha ubukuru abatupiriwe mu Njiri nyeranda nk'uko yashikirijwe na Yohani. Ku mugoroba w'uyo munsi ari wo mubarwa wa mbere wo mu ndwi mu nzu yarimwe abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya abayahudi. Niho rero Yezu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati nimugire amahoro. Kumwe data yantuma nanje ndiko ndabatumye. Ababwiye ivyo arabahuha ati nimuronke mutima mwiranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Aho Yezu yaza Toma umwe wo muri bamwe 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abigisha bamubwiye bati twabonye umukama. Abishura ati ntiboneye mu biganza vyiwe intoboro za ya misimari ngo shire urutoke mu ntoboro zayo
n'urushi mu rubavu rwiwe sinzokwemera. Iminsi 8 iheze abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe. Yezu araza, inzugi zugaye, ahagarara hagati muri bo ati nimugire amahoro. Hanyuma abwira Toma ati shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje, ureke rero kuba ikigaba ariko wemere. Toma amwishura ati mukama wanje, mana yanje. Yezu nawe amusubiza ati ewe Toma, wemeye kuko umbonye, hahiriwe abazokwemera ataco barinze kubona. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi bitanditswe muri iki gitabo Yezu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ibyo rero byanditswe ngo mwemere ko Yezu ari Kristo umwana w'Imana nzima, kugira kandi ngo mubyemeye muronke ubuzima ku izina ryiwe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Dominika ya kabiri y'igihe ca Pasika, igihe gikwibutsa izuka ry'umukama wacu Yezu Kristu, intsinzi yiwe ku rupfu. Yezu yari yaramaze kubwira n'imbere y'igihe abigishwa biwe yuko aduze Yerusalemu, mugabo ko azopfa hanyuma akisubiza muzima. Yerusalemu yaduze habonera amagorwa menshi, yicwe nabi, hanyuma yisubize muzima iminsi 3 haciye. Ivyo yari asanzwe abizi imbere y'igihe. N'igihe ari mu butumwa bw'icesa hano ku isi, yari amaze kugaragaza yuko afise ububasha budasanzwe, ububasha ku rupfu. Inahimi yarasubije ubuzima umwana yari yarapfuye. Ikafanawumi yarazuye akigeme k'umukuru w'isinagoga yitwa Yayiro. Ibetaniya yarazuye Lazaro amaze 4 mu kuzimu. Yerekanye ko afise ububasha bwo gutsinda urupfu. Ariko naho biruko nicabuje ko atumwa bihebura wa munsi babona cikaniye ku musaraba hanyuma agahambwa. Mbere umwe wese yaciye yisubira mutwiwe, wari umurovyi asubira kuroba, uwakora iki canke kiriya agasubira kuco yahora akora. Mu gatondo ka kare isabato yarayihavuye, hari abagore baje kugira abatumwa ko basanze icobo kigaragara, ko baronse n'inkuru babwiwe n'abamarayika yuko yoba yarazutse, ariko abatumwa ntibashoboye kuvyemera. Mu nyuma Yezu arabiyeretse imbona nkubone bakoraniye hamwe n'ibitwumvise, aca arabaha n'ubutumwa. Ico gihe Toma so yarari, bamubwiye ko bamwiboneye amaso mu yandi, vyaramunaniye kwemera. Arababwira ati nibone mu biganza by'intoboro za misumari, ngo nshire urutoke mu ntoboro zayo, n'urushi mu rubavu rwiwe, sinzokwemera. Iminsi 8 iheze basubiye gukorana, Yezu arasubira kuza, inzugi zugaye, na Toma ari hari. Muri uwo mwanya wamenga azanywe no kujinjibura Toma. Yamubwiye ati shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje, ureke rero kuba ikigaba ariko wemera. Inyigisho tushobora kwabura kuri Toma nuko umukristo wese burya ameze nkawe, wose ku rugero rwiwe. Inyigisho dukuramo nuko ukwemera k'umukristo kudashingiye ku makuru y'urukurukuru, gushimikiye ku bintu vyabaye
kandi byahinyujwe neza. Yarabiyeretse yazutse, baramukorako, barashira intoke mu ngoma ziwe n'urushi muri rwa rubavu rwasogotwa. Ngabo kandi irigisha nuko Toma ahaboneye ukuri, yaciye bugufi arasera ukwemera kwiwe mu majambo make ati Mukama wanje Mana yanje. Ndavuze ayo majambo gusa mugabo yarasera umutima we wose, umutima wo kwemera no gusaba imbabazi. Yesu Kristo rero yarabiyeretse yikwije umubiri unahaye, ari naco gituma bazamubona hagati yabo kandi inzugi n'amadirisha byose vyugaye. Utikwije umubiri unahaye je navyo yoshobora. Umubiri unahaye nta ruhome ruzibira. Umubiri w'umuntu ari mu buzima bwo kurundi rwego. Umubiri Yesu yari yikwije amaze kuzuka, ntiwari nk'uwo wacu tube tukiri ku rugendo. Nico gituma Mariya w'Imagdala atashobotse amumenya, mbere haragira igihe yumvira ko ari umunyezamu w'umurima. Yamumenye kubera amuhamagaye mu izina. Abigisha b'Emawusi baragendanye nawe, ariko nabo nyene ntibamumenye. Bagiye kumumenya ari uko ahezagiye umukata akawumanyura. Kiyaga c'i Bugalile, Yesu yaraje aba Petero bariko bararoba, ariko ntibamumenye. Bagiye kumumenya hakozwe igitangaro c'uko baroma amafi menshi, kandi ari mu gitondo, mw'ijoro baraye baroba ntibaronka namba. Uyu munsi naho twumvise ubwene yabiyeretse bakoraniye hamwe, hanyuma bakazabona aserutse hagati yabo batazi aho yaciye, inzugi n'amadirisha byose vyugaye. Hanyuma aje kubiyereka arasubira arigira, ntibamenya haciye. Mu bintu nahaye rero atandukanye n'ikibiribiri tugendana mu buzima bw'urugendo turimo hano ku isi. Yesu Kristo rero yarapfuye, hanyuma arizura mu bapfuye, azukana uwo mubiri unahaye werekana ubumwe arimwo hamwe na Data na Mutima Mweranda. Natwebwe rero tuzopfa, hanyuma tuzuke, tuzukane umubiri unahaye, tuzuke turi mu bunywanyi n'abapersona b'ubutatu bweranda. Ubuzima bwacu rero mu rugendo turimo si ubwo twigabira, ntidufise uburenganzira bwo gukoresha uko dushaka. Tubwirijwe nyabuna kwishikana kuri Mutima Mweranda, akaba ari watugaba, akatugenza muri byose na hose, akadushushanya na Kristo yazutse. Abatumwa bamaze kwibonera udakekereza ko Yesu yazutse, barugururiye Mutima Mweranda, abari wabagenza muri byose na hose kuva abaziye kuri Pentekote. Uwo mutima ni waciye abugurira ubwenge bwabo ukwemera no kunyigisha ndoramana. Uwo mutima ni wabujije ubukomezi, baca batangura gukwira hose bashikiriza inkuru nziza badatinya batarya umunwa. Kubwa mutima ari muri bo, Imana yarabakoreyemwo nabo bemera kuyibera ikoresho. Uwo mutima wabujije mu mwidegemvyo utagabanije, gutyo barashobora gutsinda ubwoba bwose, kandi barakora atanyungu birondera ku bwabo. Bari basigaye barumba mu rukundo rwa Kristo agomba ko rushwara ku bantu bose, gutyo bwa bwami bw'Imana usasagare hose. Ubwami bw'Imana nabwo ikiburanga n'ubutungane n'amahoro. Ayo mahoro niyo ndamutso ya Yesu yazutse, ndamutso y'amahoro. Hariya muri Yesu, urimi rwavugwaho Yesu yaba bavuga ngo shalom. Yari ndamutso isanzwe imenyerewe, nk'uko hano iwacu mu Burundi uhuye n'umuntu aramubwira ati amahoro. Ni ndamutso nziza yo kwifuriza amahoro. Mugabo kubera akamenyero benshi bayitanga batazirikanye neza n'icyo bariko baravuga, ariko indamutso nziza
niyo rero na Yesu yakoresheje igihe yari yazutse ati nimugire amahoro. Ntibari bayishikirijwe n'uwo ari we wese, uyibashikirije n'uwapfuye akazuka, uwatsinze urupfu. Kubera n'akaranga k'uwo nyene yabashikirije iyo ndamutso iciba nk'umuhezagiro, isigura ico Kristo azaniye abiwe, amahoro y'ukuri asigura umutekano mu mutima no ku mubiri, ubunywanyi bwuzuye n'Imana, ubunywanyi bw'ukuri hagati y'abantu. Ukubura amahoro umuntu abiterwa n'inzitizi ziri muri we, canke akayabura kubera abandi bantu nabo nyene batatekanye, kuko umuntu ahungabanya amahoro y'abandi kubera nawe nyene muri we atayabafise. Igitubuza amahoro naco ni igicumuro. Umuntu ari mu gicumuro ntatekana, ntaba mu mahoro, kandi nabo babana ntibamuronkana amahoro, nuko uwo muntu ntaba ari mu butungane. Yesu arashaka yuko ibyo byose bitubuza amahoro bitwigira kure, yaramukije ati nimugire amahoro. Erega amahoro y'ukuri azanwa n'inema, ari nacyo gituma umuntu ashikira amahoro y'ukuri ari uko yugurukiye inema. Umuntu abura inema kubera igicumuro, maze bikamutuma yikura mu bunywanyi n'Imana, mbere agatangura kuvuguruza ishaka ryayo uri muri we, hanyuma kavugura n'ishaka ry'Imana riri mu bandi bantu, eka mbere no mu biremwa Imana yaremye. Urutonde Imana yashyize mu biremwa byayo ruca rutangura kononekara. Iyo umuntu ageze kuri urwo rugero gusamba urutonde Imana yashyize mu byo yaremye, ntaba agishobora kwisubiza mu bunywanyi n'Imana, ntaba akibyishoborera, kandi uko ashishikara adadaza umutima niko n'ukwigarura mubera umuzigo. Nico gituma byakenewe yuko umwana w'Imana aza mu bantu kugira abazamure, kugira dusubize muri bwa bunywanyi bwa mbere, asubize mu buryo na bwa rutonde rwari rwarononekaye. Ivyo rero Yezu Kristo umwana w'Imana yabishitseko mu gutanga amaraso yiwe ku musaraba, gutyo abatugiriye ikintu gikomeye atawundi n'umwe yari gushobora kudushikirako. Niho hari insiguro ya rya jambo yabwira abiwe ati ninamara kumanikwa nzokwiyegereza abantu bose, mani majambo nzobaha amahoro. Hariho rero isano rikomeye hagati y'ukwabara kwa Yezu Kristo mu gutanga amaraso yiwe ku musaraba hamwe n'ikigongo turonka tugasubira mu bunywanyi n'Imana. Urutonde yashatse mu ntango rugasubira gufata umurongo ubereye. Umuntu wese atange ishikanwa yategekanije gushikanira Imana.